Kurya no mu bagabo bose badafise ijunja n'ijambo no mu bakenyezi nuko nyene. Hariho abagabo baniryo, hariho abagabo nkumbure no kuvuga atavyo ashoboye, hariho abagabo bameze uko, no mu bagore nuko. Hariho abakenyezi vy'ukuri usanga barusha mbere n'abagabo ubutwari. Radio televiziyo turagukunda cyane bivuye ku mutima, ibiganiro byawe bidushika kunyota. Radio televiziyo mu gihugu cy'u Burundi iyo havuzwe amatora y'inzego zitandukanye, abakenyezi barahabwa uburenganzira bwo kwitoza no gutora. K'abakenyezi aribo benshi mu gihugu, mbega none baritoza canke baraja gutora ku rugero rushimishije kugira ngo mugenzi wabo nk'umukenyezi bamushikane ku burongozi nawe bitwe ko baseruka mu bibanza bitandukanye? Muri iki kiganiro Kayangana Mukenyezi twaregereye abakenyezi b'imboneza batandukanye, turayaga ku bibazo bikurikira. Mbega ko abakenyezi aribo benshi mu gihugu, niyo gituma batitoza canke bashikishe bagenzi babo mu bibanza bifata ingingo? Mbega abakenyezi bagize amahirwe bakaronswa amabanga, boba borohewe ko hari umugani uvugwa ngo nta nkokokazi ibika hariho isake? Ibintu nyamukuru bituma abakenyezi batatora ngo bitoze, turacafatiwe na wa muco n'umugenzo ko abakenyezi ari bataja habona, abakenyezi ari abo mu kigo, ari abo kurima, ari abo gutegura ivyo mu rugo, ari abo kuraba abana. Uwo muco rero mu gihugu cacu c'u Burundi turacafatiwe n'uwo muco cane. Urazi gituma abagore kenshi nitwe twikumira, kenshi usanga tuvuga ngo navyo dushobora, canke ngo je noje imbere y'abantu nkavuga ijambo, canke mu bisanzwe nitwe tuvyigira. Uzurabe n'umugore ku wundi ntibemerana, ni dufate ni nk'imico dufise imigenzo. Nk'ubu nka jewe mpagurutse ati ngomba kwitoza nko ku mutumba wa Cyashi mperereyemo, abakenyezi bose bakampunda amajwi, nta mugabo yoje imbere yanje. Ariko kwa gukumirana, kwa kutiyumvanamwo, hariho abakenyezi usanga bafana abagabo akashira abagabo imbere aho gushira abakenyezi imbere. Ibyo navyo nibyo bice bituma abakenyezi baca bishiramwo ubwoba ngo je no kwitoza, ngo no basendegeya, ngo sinoronka umuntu ampijwi, ngo notahira giwanje canke nigi umugabo wiwanje canke nigi umwana, ugaca usanga ibyo byose bimubayemwo. Canke sinoronka amafaranga yo kuza kwiyamamaza kuko abashinga ntahe benshi barakoresha amafaranga iyo bagiye kwiyamamaza. Ugasanga hariya yagiye kwicara ku kabare atanze ibido y'ugwagwa, we wa mugore nawe nta mafaranga ufise yo kuza gutanga kugura gwagwa ngo uhereze ba bantu bazokwitoza bazogutora. Urumva aho benshi baca bagira ubwoba, ntibagira ntacavuga ati je nta mahera mfise yo kuzotanga inzoga, reka ndirekere. Mu vy'ukuri abakenyezi muri rusangi basanzwe bitaba amatora kandi cyane ku rugero rwiza gose. Ariko burya abakenyezi barahura n'ingorane zijanye no kwitoza kugira baje mu bibanza bifata ingingo. Akenshi rero ingorane bahura nazo, abenshi ntibamenya amategeko abagenga, ntibamenya amategeko agenga amatora kugira bamenye ayabahagararira. Bigaca bituma rero batamenya neza ingene bashobora kwitoza kugira baje mu bibanza bifata ingingo. Barahura n'intambamyi zo mu ngo, aho usanga abagabo bamwe badatahura ingene umukenyezi wabo yoja mu bibanza bitandukanye. Hahandi usanga bibaza ngo bagiye muri ivyo bibanza bo barengera, ugasanga rero ntibabaho ubwo burenganzira bwo kuja kwitoza kugira baje muri ivyo bibanza. Sinabavuga ngo turoroherwa, tugenda turahura n'utubazo ariko tukagerageza kwihangana. Turahura n'utubazo twinshi, murazi ko utwara uri umukenyezi ntibyoroha. Ugumizako twebwe nitwigera tudohoka kwibanga. N'uyu munsi turacafise ikitugoye kuri wa muco n'umugenzo. Abakurambere bavuga ngo nta nkokokazi ibika isake ihari. Hariho aho tutagera kubera imbere yacu naburya hari abagabo, ugize kuvuga umukaca umengo uriganza, aho hose n'ahantu hatatworohereza. Nk'abagabo mubo muri kumwe mu ntwaro, ugize ngo bahamagare nk'ibikorwa, hari igihe bakugabira bitwaje ko babona yuko bo bari abagabo, bagacaca kwengera kubera bo babona yuko wewe uri umukenyezi. Mugabo
kubera tuba twarizewe n'abenegihugu bakadushira imbere ca dushira ubwoba tugatunganiriza neza abenegihugu atabwo batugira kujya no mu bagabo bose badafise ijunje n'ijambo no mu bakenyezi nuko nyene hariho abagabo baniryo hariho abagabo nkumbure no kuvuga atavyo ashoboye hariho abagabo bameze uko no mu bagore nuko hariho abakenyezi vy'ukuri usanga barusha mbere n'abagabo ubutwari. None ko biruko hoko gukica nk'iniye manuro yoronswa abakenyezi n'abigeme nuko dutegerezwa kubahimiririza kwitaba ibikorwa by'igihugu kuko niho batubonera umukenyezi ego yari umujezwa nzu akaguma mu kigo mugabo no munsi dutegerezwa kuja habona tukitaba ayo manama duhamagarirwa n'igihugu. Ikindi gikurikira dutegerezwa kwitaba ibikorwa by'imigambwe kuko udaciye mu mugambwe none uzokwitoza biciye hehe. Ego nico turakibahimiririza kuko turabona yuko niho aca kugira ngo ashobore kumenyekana akitaba amanama akitaba ibikorwa ni kimwe nahera ko cukumenya kuroranya abakenyezi turi bamaboko igihumbi ibikorwa byo mu muryango dutegeza kubikora kandi dutegeza kuraba umwanya wo kwitabira ayo manama y'abateguwe n'igihugu cyangwa yateguwe n'umugambwe n'imigambwe kugira ngo dushobore kuronka aho duseruka aho batubonera kugira dushobore kuzitoza. Hanyuma ikindi nosaba nk'uko hari amashirahamwe asanzwe afasha abakenyezi yobandanya kubafasha kugira ngo abakenyezi imboneza dushikira abakenyezi benshi bashoboka gushika aho bazotahura ko kwitoza ari nkenerwa kandi ari uruhara rwabo ntangere. Nkaho n'ifame turayisaba yuko ibandanya kudushigikira ikabandanya gushigikira imigambi y'abakenyezi muri ya ntumbero yo guhimiriza abakenyezi bashobore kwitoza mu bibanza bifata ingingo. Ubwa mbere nuko bobanza bagashira ubwoba bakiyumva ko umurundikazi mu ijambo rimwe umuntu wese tutarabiye ku gitsina afise uruhara runini mu gufata ingingo mu iterambere ry'igihugu cyangwa ry'umuryango. Umukenyezi akumva ko neza kujya usanga mu rugo umukenyezi afise uruhara runini mu bintu byinshi bitandukanye bijya dukora mu ngo zacu. Iyo tugiye kubikora mu gihugu usanga igihugu cyateye imbere gusumba. Rero ndahanura abakenyezi bose ko bo kwiyumva bakareka kwikengera no kwisuzugura no kudasubira kuganzwa n'imico kama y'ikirundi ko kuba umurundikazi ntibibuza kuba mu ndongozi, ntibibuza kuba mu iterambere, ntibibuza kandi kuja hamwe n'abandi. Bakenyezi twitegurira amatora tuzotore kandi tuzongere twitoze kugira tuje mu bibanza bifata ingingo. Ni kuri ako kamo duciye turangiriza ko ikiganiro cacu Kayanga na Mukenyezi. Mushishikare gukurikirana ibiganiro bitandukanye by'imbonesha kure yanyu naho utaha. Radio Television